Shalom. Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize indwi nziza y'umugisha. Iyi niyo ndwi ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri. Turashima Imana yabanye natwe, turashima Imana yakomeje kutugirira neza. Ndakwifurije ino ndwi izo kubera imfura, ino ndwi izo kubera indwi nziza y'umugisha ku buzima bwawe n'abawe. Reka mbifurize rino jambo ryiza cyane riri byanditse mu cyete mu butumwa bwiza bwa Luka. Iryo jambo riri ku mutima wanje mu butumwa bwiza bwa Luka, igice cya 11 umurongo wa 21 na 22. Ubutumwa bwiza bwa Luka. Ndafite ijambo rivuga ngo nibihe bigwanishwe wibitseho kugira ngo ibyawe bigira amahoro. Niki wibitseho? Luka yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa byiwe, iyo ateramira urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro. Umuntu w'inkomezi, haleluya, afise ibigwanishwa byiwe. Umuntu w'inkomezi yamara wa muntu w'inkomezi akagira ibigwanishwa byiwe, ngo iyo ateramira urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro. Umurongo wa 22 ukavuga ngo ariko umurusha inkomezi iyo aramutse amuteye, umurusha inkomezi iyo aramutse amuteye akamunesha, amwaka ibigwanisha byose yari yizigiye, akanyaga ibintu vyiwe akabigaba. Amen. Reka mbifurize rino jambo, ibikeho ibigwanishwa, wibikeho ibigwanishwa kandi ube umunyenkomezi. Umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe by'amahoro. Bavandimwe muriko birankurikirana, Satani yarateye ingo cyane, yarateye ivyacu kandi tukamureka ukamengo abifitiye uburenganzira. Ntafise uburenganzira muri urugo rwawe. Satani ko arasambura, nta burenganzira afise, nta cyicara afise. Umva, haguruka wambara ibigwanishwa, ube umunyenkomezi, ugwanira ivyawe. Reka ko igisuma, ureke kumwugurura umuryango, tumwugurura umuryango wawe. Ico ni igisuma. Yavuze ngo umunyenkomezi afite ibigwanishwa bye, iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe by'amahoro. Reka mbabwire ibigwanishwa bine ugomba kwibikaho kugira ngo ivyawe bibe amahoro. Ibigwanishwa bine ugomba kwibikaho kugira ngo ivyawe n'abawe bigire amahoro. Ikintu ca mbere ni amasengesho. Amasengesho ni ikigwanishwa cirukana, gisenya, gikuraho imitego y'umwijiza Satani. Ico agutega cyose gusenga kwawe kuzokuraho iyo mitego ya Satani. Ibikeho ikigwanishwa citwa gusenga. Dusome rino jambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi ya 31 umurongo wa 4. Haravuga ngo unkure mu mutego bantegeye mu mpisho. Amasengesho aza dukura mu mitego badutegeye mu mpisho. Haleluya. Hari igihe Satani agutega mu mpisho, hari igihe bakora inama. Muri gitabo cya Yesaya baravuga ngo bazoje inama, bafate n'ingingo, nta nimwe izoshika kuko Uhoraho ari kumwe nawe, kuko Uhoraho ari mu ruhande rwawe. Unkure mu mutego bantegeye mu mpisho, kuko niwo buhungiro bwanje mwami. Amasengesho, ikigwanisho cyitwa gusenga, kiza gikukura mu mpisho, kiza kica inama z'umwijima. Unkure mu mutego bantegeye mu mpisho, kuko ari wowe buhungiro bwanje. Haleluya. Ukure mu mutego bantegeye mu mpisho. Amasengesho aza kura umuntu mu mitego Satani yamutegeye mu mpisho. Urakeneye ko imigabo ya Satani agutegera mu mpisho itsindwa. Hagarara, iya fata igigwanisho cyo gusenga ukigira ubuzima bwawe. Undi murongo uravuga ngo mu gitabo cya Samweli wa 2 igice cya 15 umurongo 31, maze umuntu abarira Dawudi ati Ahitofeli ari mu bagararije, ari mu bafatanya na Absalomu. Maze Dawidi arasenga ati Uhoraho ndakwinginze uhindura ubusa inama za Ahitofeli. Amasengesho azahindura ubusa inama za Ahitofeli. Niwibikaho ikigwanisho cyo gusenga, inama za Ahitofeli zizafata ubusa. Urifuza ko inama za Ahitofeli, inama z'umwijima, inama z'abakwanga, inama z'abagizi ba nabi zifata ubusa mu buzima bwawe? Ibikeho ikigwanishwa cyitwa gusenga. Umuntu w'inkomezi afite ibigwanishwa byiwe, iyo ataramira urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro. Ndakwifurije ngo wambare ibigwanishwa. Kimwe mu bigwanishwa ugomba kwambara niki? Ni ibigwanishwa cyitwa gusenga. Icya kabiri, igigwanisho cya kabiri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe Mana. Yeremiya yaravuze ngo mbega ijambo ryanje si umuriro cyangwa inyundo imenagura ibitandara. Haleluya. Ijambo ry'Imana uyibikeho, iki kigwanisho gisenya ibitandara k'umuriro. Haleluya. K'umuriro, ijambo ry'Imana n'umuriro. Yeremiya yaravuze ngo ryarabonetse maze kuribona ndaribijya bihinduka ibihimbaro z'umutima wanjye. Wibikeho ijambo ry'Imana.
Umwanditsi wa Zaburi 119 yaravuze ngo narifashe ndibika mu mutima wanje, nabitse ijambo ryawe mwami mu mutima wanje kugira ngo singucumureko. Haleluya. Wibikeho ijambo ry'Imana, ibikeho ibyanditswe byera. Amen, amen. Gwanisha ijambo ry'Imana. Niba kubwira amajambo mabi wowe si byiza kubishura, abagutuka si byiza kubasubiza. Oya, wowe koresha ijambo mu bwihisho, genda usenye inama z'umwijima ukoresha ijambo ry'Imana. Amen, amen. Ibikeho ijambo ry'Imana. Icya kabiri, ikintu cya gatatu ugomba kwibikaho ni ukwizera. Ukwizera. Reka ndasubire ino jambo ryanditse mu gitabo cy'Abefeso 6:16 havuga ijambo ryiza cyane. Kandi hamwe n'ibyo byose mwabiri inkinzo yo kwizera, niyo muzoshobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro. Hari imyambi yakumuriro wa mubi, ikintu kizotumye imyambi yakumuriro izima nta kindi, ukwizera. Fata ikigwanisho cyitwa kwizera ucyambare. Haleluya. Kandi n'ivyo byose mwabiri inkinzo niyo kwizera, niyo muzoshobora kuzimisha imyambi ya wa mubi. Hari igihe twakiriza imyambi, hari igihe tuzi imyambi hirya no hino, ariko ikigwanisho cyo kwizera kiza kizinya ya myambi. Haleluya. Ikindi, gerageza waturyo wizereye. Tiwemerere Satani kwaza ku kanwa kawe wakuvugisha ibyo ashaka. Vuga iki jambo rivuga ku buzima bwawe. Tumwemerere kwaza kuganza ubuzima bwawe. Tumwemerere muvandimwe. Haleluya. Wibikeho ijambo ryo kwizera. Ikigwanisho cya kane no gushima Imana. Uzimenyereza gushima Imana no mu bibazo, no mu ngorane. Vuga gukomera kw'Imana, vuga ibyo Imana yakoze. Bikaguma kurira gusa utari kubwira ngo Mana we nibi ni wowe wikoze. Gushima ni ikigwanishwa gikomeye umukristo agomba kwibikaho. Mu gitabo cy'Abefeso 5:20 aravuga ngo Imana Data wa twese mwishimire byose iminsi yose, mwishimire byose iminsi yose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mugamburukanire kuko mwubashe Kristo. Amen. Mwishimire byose iminsi yose. Ndakubwire ibikaho amashimwe, wibikaho amashimwe. Satani nakwereka ibitarakogwa, umwereke ibyo Imana yakoze. Haleluya. Amashimwe yuzura akanwa kawe, amashimwe yuzura ubuzima bwawe, amashimwe yuzure ubuzima bwawe. Ndakwifurije bino bigwanishwa bine ko biganza ubuzima bwawe. Yavuze Luka ngo umunyenkomezi afite ibigwanishwa byiwe iyo taramira urugo rwiwe. Urifuza ko urugo rwawe rugira amahoro, rutaramire. Ambara ibigwanishwa, ambara gusenga, ambara ijambo, kwizera, amashimwe biganza ubuzima bwawe. Urugo rwawe n'abana bawe bazabaho neza. Imana iguhezagire. Ndakwifurije kwambara ibigwanishwa kugira ngo ibyawe biba amahoro. Reka ngusengere. Ndagukunda Yesu, ndagushime kuko uri mwamaganjije. Haleluya. Umunyenkomezi, ndifuza ndasengeye umuntu ariko yankurikirana ngo umugire umunyenkomezi mwana, umwe ku umunyenkomezi. Ndagusenze ngo wataramira urugo rwiwe, ibintu byiwe amahoro. Ndamusengeye mwambike ibigwanishwa, kigwanisho cyo gusenga, cyo kuba mu ijambo. Haleluya. Tukwizera amashimwe aganze mu buzima bwiwe. Urakoze Mana, umwambike ibigwanishwa niho azoshobora kunesha. Urakoze cyane. Shobora kibicaho mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Yesu abaheze indwi nziza umugisha. Mana